bacu amahoro iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kw'igenekerezo rya 8 Nyakanga mu ngoro y'umukuru w'igihugu, inama shikiranganji yarakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho mu vyizwe hari itegeko rigenga ibijanye n'ubutare mu Burundi n'ihinyanyurwa y'iryo tegeko rigenga ibijanye n'ubutare. Akaba ari mu gihe leta y'u Burundi iherutse kubuza amashirahamwe atandukanye gucukura ubutare kugira amasezerano asubirwemwo. Kuri uyu wa kane igenekerezo 9 Nyakanga harabaye ibirori vyo kwibuka imyaka 25 iheze Musenyeri Yohakimu Ruhuna yararongoye diocese nkuru ya Gitega agandaguwe. Abanywanyi b'ishirahamwe Fondation Ruhuna basavye ko urubanza rw'abamugandaguye rwocibwa. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo ya 6 Nyakanga gushika kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 Nyakanga, abaririmvyi n'abandi bakorera mu gisata c'imico n'akaranga bagera kuri 15 bariko barakurikirana inyigisho zijanye n'ingene botunganya neza igisata c'imico n'akaranga bakomokamwo, bakamenya no kubikamisha. Uwuriko atanga izo nyigisho zatunganijwe na Menya Media mu mugambi Pasakbu ni Luc Maituku, umuhinga muri ivyo bisata ava mu gihugu ca Senegal. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burashikiriza ko bimwe biri mu bituma abantu baguma bandura umugera wa coronavirusi ari ibi bikurikira: abantu batogwa ko mugera mugabo badakurikiza ingingo z'abaganga mu gufata imiti neza, hamwe no kutaguma mu nzu zabo, ingenzi zinjira canke zisohoka mu gihugu zitogwa ko mugera ariko zigendeye gutora imiti, abaja gusanganira bavuye hanze y'igihugu batamenya ko banduye canke bakomeye, abakoresha umugenzo wo kwiyubika bakoresheje imikaratusi, imiravumba n'ibindi aho kwitura abaganga, abaja mu vyumba vy'amasengesho ndetse n'ibindi. Rero kubw'ivyo imanza bidakenewe zohagarikwa, zibaye naho abazitunganijwe bakitaho gutandukanya batumire mu kwicara. Abatowe ko uwo mugera basabwe kuguma ahantu habonyene mu mihani wabo. Abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago mu kibano basabwe gusuzuma ko abo batowe uwo mugera bakurikiza impanuro zo kutanduza abandi, kandi ufise ibimenyetso vy'umugera wa coronavirusi asabwe kwambara agafukamunwa agaca yipimisha. Uwurongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Faustin Ndikumana yashikirije ko inyungu zigwanira mu muntu ariyo ntandaro y'ibiturire bihanze ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Yagiriye ko asaba leta gutegura amategeko abuza indongozi za leta kurangura amabanga abiri icarimwe, kuko mu bituma igiturire cimonogoza mu Burundi ivyo birimwo. Kuri uyu wa kane buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona yagirishije inama abayoboye abandi mu gisata c'indero muri iyo ntara mu ntumbero yo kwirimbura, aho yashikirije ko umwigisha atabishoboye abise ababishoboye. Ni mu gihe intara ya Gitega iza mu kibanza c'9 ku rwego rw'igihugu mu kibazo ca leta co mu mwaka w'9 c'umwaka w'ishure urangiye. Rero umwe wese yo kwikubita agashi, utabishoboye akabisa abandi. Mu buyobozi bw'indero mu Kayanza bashikiriza ko ibitigiri vy'abanyeshuri baheba ishure vyiyongereye mu myaka y'ishure 2 iheze,
aho abanyeshuri barenga hagati y'ibihumbi 16 bahevye mu mwaka w'ishuri uheze, naho mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019 ushira w'ibihumbi 2020 hahevye ababa ibihumbi 14. Rero bahamagarira abavyeyi hamwe n'abarezi kurushiriza gushira inguvu hamwe gukundisha ishuri abana, kuko ngo niryo soko ry'iterambere rirama ku gihugu. Mu itangazo ry'ishirahamwe Regideso ryatewe ko umukono n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Dr Ingenieur Major Manigomba Jean Albert, bamenyesheje abanywanyi baryo ko kubera ibikorwa bitegekanijwe byo gusanura ivyuma ku rugomero rw'umuyagankuba rwa Ruzizi ya kabiri, itangwa ry'umuyagankuba ntirizogenda neza kuva kuri wa gatandatu igenekerezo ya 11 Nyakanga gushika ku igenekerezo ya 16 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Ibitaro bikuru vy'Imakamba bifadikanije n'ikigo c'akarere kijejwe gutanga no kwegeranya amaraso c'Ibururi, kuri uyu wa kane bari batunganije igikorwa cyo gutanga amaraso umunsi wose kuri ivyo bitaro nyene. Mu kiyaga Gweru, zone Gatare, komine Busoni, mu ntara ya Kirundo, imvubu zibiri zaragwanye, imwe irapfa iyindi irakomereka bivuye ku kubera zagwanye umwanya utari muto. Abajejwe intwaro basavye ababa hafi y'ibiyaga kwama biyubara, kubera ko ngo naho biba gake imvubu zikava mu mazi, ngo ni igikoko giteye ubwoba gishobora guhitana ubuzima bw'umuntu. Tandukire amakuru y'inkino. Kuri uyu wa gatanu, Uburundi burakina n'igihugu ca Burkina Faso mu nkino za volleyball ziriko zihuza ibihugu vya Afrika mwihiganwa ririko ribera mu gihugu c'u Rwanda. Akaba ari urukino rwa gatatu Uburundi buzoba bukinye muri iryo higanwa. Inkino zari zitegekanijwe ku igenekerezo ya 10, 11 na 12 Nyakanga ku munsi ugira kane, zaraye zungurujwe bivuye ku nkino za kivandimwe intamba mu rugamba bahoramwo, zigatuma abakinyi bataha batevye bivuye ku nkino z'imigwi iserukira Uburundi muri Afrika, Umamuru FC na Messager Ngozi, ni ukuvuga CAF Champions League na CAF Confederation Cup, kandi kubera isanganya abakinyi ba Aigle Noir bagize, ngo inkino z'umunsi ugira kane ntiziteguriwe bihagije. Umunsi wo kuzozikina uzomenyeshwa hanyuma. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.